Kabisa, big energy, aba big energy muri hehe? Aba team Burundian Vocal, aba team Big Fish. Nabone muri hehe? Muri ngahane twigera tunanirwa. Akunze umutanirwa TV ndabaramukije. Je twandiri promoter. Umwe umutanirwa tuta Kizimyamoto Voice of Killer. Gisegoroka Mvinwari kilumara mu muziki wa 2 indwi. 2 indwi. Mr Big Fish, Mr Umuvumbuzi, Mr Umunyarusaku, Mr Kizimyamoto bisibizina Giseruka Rukamvye Ntwari. Ariko kandi president wa cooperative de musiciens yinse Sankara mu muziki wa 2 indwi niyo mpamvu ndi ngaha kugira shoko kubashikiriza abo ma exclusive abari karavugwa mu muzika wa 2 indwi na cyane mu gihe kizoba cyose kirimo izina uburundi canke umurundi aho randi promoter nkagisiga Rukamvye uzombona ijana kwijana uzombona ijana kwijana agakanyi ndafite exclusive news John Lar aje kwishura Yago aje guha ubutumwa budasanzwe Yago ndetse ahejeje kugira ishashikirije kuri Yago bivanye n'ivyo bamwagiriza bijanye no kugurura cyane guha umwanya umurundi yawunze igihugu akaja mu Rwanda zo gukora videography na foto ndetse akamugururira mu nzu ya Yago ndetse uyo muntu yari yahawe amafaranga ngo azane ibiyayura mutwe n'amakokayine mu nzu ya Yago kugira Yago abifata ngo ahanu Yago akaba yagize John Lar kuba indyarya no kumuca inyuma mu gihe yamuhaye indaro akamutunga akabana mu nzu akamona amasoko akabona ama connection mu gihugu cy'u Rwanda ama mu nyuma akamubera indyarya. John Lar yishuye gute? John Lar abivuga kwiki? Director John Lar byanse ko yihangana umudirector w'umurundi John Lar byanse ko yihangana ahisemo guha ubutumwa Yago ahisemo kwishura Yago Pondats kuva mu gihugu cy'u Rwanda akonokanya abarizwa mu Buganda aho yanditse kuri story ya Instagram yahisemo kumwishura amubwira ati but I tell you, you love your enemies and pray for those who persecute you kabisa Mathieu yanditse ati mu Cyongereza, I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you. Mu Kirundi kizabisigura ati ndazi ko ari abantu bangurikirana usanga nyene bisigura ati rero nakubwire murakunda abansi banyu and musenge ababagirira nabi. Murakunda abansi banyu kandi musengere abagirira nabi. Biri muri Mathieu 5:44. Wowe uzi Bibiliya uja kuvyisomera nawe kugira amahoro aboneke hama wowe kugira wakire wowe ivyi wawe. I tell you, murakunda abansi banyu mwongere musengere ababagirira nabi. Kabisa niko John Lar yashoye kwishura Yago Pondat abicishije ku rubuga rwa Instagram. Yago rero numwe novuga ko ariko avugisha abantu aba big energy naje ngahe jo ndababwira ukungene Yago yafashe barimvye abarundi yongera ashigikira umuziki w'Uburundi muri rusange. Nagenda babwira byinshi, nagenda bashikiza byinshi aba big energy ndetse nabonye mwashoye kugira ico mushikirije mu gushigikira Yago ndetse nibindi byinshi. Yago rero benshi bagumye bambaza none randi gutatubwiye ivyo John Lar mu gihe Yago yagize John Lar kumuhemukira. John Lar amwe mu kiganiro yakoze ku munsi wejo John Lar yaramenyekije yuko Yago yameje ko John Lar ari mu bantu baba snitch bamuhemukiye ndetse bakoze ibidashoboka kugira Yago ngo agirigwe nabi. Mu kiganiro yakoze Yago yaravuze neza yuko John Lar yugururiye canke ahaye umwanya canke yugururiye umwe mu bantu bari bazanye ibiyovyabwenge n'ibindi bintu bishobora kumuta mu manga canke bishobora kumubwira ikibazo Yago mu nzu iwe mu gihe John Lar yarasanzwe aba kwa Yago Yago ariwe yamwakiriye ndetse bimwe amwe majambo twumvise mu kiganiro nuko John Lar numuhinyanyutse abasa ngo abatumye ivyo bintu kugira bije mu nzu ya Yago ni bamwe ni umurundi yahunze igihugu nkuko twavyumvise mu mahoji. Uyo murundi aravuga ati jewe ngo nariyumviriye kuba narahunze igihugu cy'u Burundi hama u Rwanda rukanyakira ndetse rukanyakira neza ngo hama ngashangena gukora iryo shano nuvumenga navyo ngashobora amarara yari kandi ivyo navyo nakoze. Ariko kandi ngo uyo muntu yaciye arondera nde John Lar ariko kandi ngo kabari we ngo yamwugururiye kwa Yago.
ariko kandi Yago akababazwa ngo n'ukungene John Lari yoba yarazi ivyo bintu hama nabibwire Yago mu gihe Yago ari we yakiriye John Lari, Yago ari we yahaye video ya mbere y'umunyarwanda John Lari, mu gihe Yago ari mu presence na Bruce Melody n'abandi benshi bari bakomakoye mu Rwanda John Lari. Ivyo rero Yago bimutera kwibaza yuko uwo musore wacu mu director wacu w'umurundi John Lari ko yoba ari umusnitch, ko yamusnitchinze akamuca inyuma mu gihe yari yumvise hari abantu bagomba kumugira nabi ndetse akabaha umwanya. Ariko jewe nkarandiri promoter nanje nk'umwihwezo wiwanje nkarandiri igifi kinini big fish, naragiye ngaho ndiyumvira ndavuga ati none okay nibivyo bintu bimeze uko uwo murundi avuga ko yahunze igihugu cy'u Burundi agahungira mu Rwanda ndetse Rwanda rukamwakira ukamufata neza. Uwo murundi bivugwa yuko yahunze igihugu cy'u Burundi ko niwe avyivugira muri audio ya Yago yashizabona. Yago muri audio yavuze ngo nanse kubikora kubera ngo je navuye mu gihugu mpunze mu Burundi nza guhungira mu Rwanda rumfata neza, numva umenga sinokora iryo shano. Ngiye kumviriza uwo murundi nyene ngiye kumviriza uwo murundi numuki numu videographe akongera ka mu photographe. Uwo murundi numu videographe akongera ka mu photographe. Nimba uyo murundi ari mu videographe akongera ka mu photographe, John Lari numwe mu bayinyanyuzi bamaze gufatisha mu gihugu cy'u Rwanda. John Lari numwe mu ba director bamaze kugera kure no gufatisha amaze ko n'abaririmbyi benshi mu gihugu cy'u Rwanda. Bamwe abarundi barashobora kwerekana amakenga y'ukwerekana neza yuko uwo mu director yahunze igihugu cy'u Burundi akaja mu gihugu cy'u Rwanda ngo arafotora ngo gakora ama video, ashobora kuba na wene hari jealous yo yarakore John Lari mu gihe asanzwe ari umurundi akunzwe ndetse akora ama video abarimvyi benshi yo mwico gihugu. Byose birakura, byose birashoboka. Uwo murundi ashobora kuba na wene yesize jealous yagiye inzigo canke yumviye inzigo John Lari ndetse agatangura kumucafuza kugira bamwaka isoko ko ngo yahunze igihugu agaja mu Rwanda. John Lari agira ikibazo afungwe canke asubizwe inyuma, hama wewe asigara itotomo canke asigara ari umwe mu gihugu cy'u Rwanda ari wasigaye akora ama video. Ariko akibagira yuko Imana yo mwijuru buri muntu wese Imana yaraduhaye ama chance yacu, nanumwe ashobora gutwara chance y'uwundi, nanumwe ashobora gutwara umugisha w'uwundi. Ariko navyo nshigikiye kuko bimwe mu bintu mu makenga mbana yanibaza n'ugushika umwenda cibaza n'ikintu Alvin Smith yakoreye Yago bigatuma Yago yumva yuko avuga neza yuko mu baririmbyi bose b'abarundi abantu bose yafashije ko ashima Alvin Smith wenyene ari we musore wenyene ashimira. Eske Alvin Smith yakoze iki? Amushimira mu biki gute? Eske ko bari kumuramutsa kwa cyane kuruta abandi baririmbyi? Mbega Alvin Smith yoba yaranse gukorana nabo Yago yita bansi biwe akaba ari mpamvu gushika umwe yakimushimira cyane? Alvin Smith nawe hoba ari byo yatumwe byo kugira nabi Yago hama agahava bibwira Yago bikamushimisha? Mbega Alvin Smith yakoze iki gituma Yago yumva yuko ari we muntu yoshimira? Okay, kiri kuri Double J, mbega boba baragiye gukorana nabo Yago yanka bigatuma yagashavura yarababujije? Mbega kiri kuri Double J boba baragiye kuvuga amabanga ya Yago ko barabaye no munzu kwa Yago baja kuyabwira abansi ba Yago kugira bashobore kumuronkera nko Yago? Mbega kiri kuri Double J boba nabo bari mu batumwe kugira nabi Yago? Yese ni ibintu twese dushobora kwibaza tukiyumvira. Ariko kandi gufata decision nayo yo guhunga igihugu cyakuvyaye ufisemo amatongo, ufisemo abavyeyi, ufisemo abatoyi, ufisemo abashangaje n'abatante n'abatantine, ukemera ugahunga, nibiba bisanzwe navyo haba hari impamvu itume uva aho hantu kandi impamvu idasanzwe.
Yago ari umunyarwanda ijana kwijana, ariko ari umunyarwanda afise umutima mwiza ashigikira abanyarwanda ndetse n'abandi bo hanze y'u Rwanda, nkuko yahaye ikaze mu nzu yiwe abarundi batandukanye. Kimwe mu bintu nzi, umurundi si umuhipokrite, nta murundi w'injyaga ahari. Abarundi tubana iyo turyohewe tuvyerekana, turabantu iyo bishitse tugashima tuvyerekana, ndetse turabantu iyo uba wibuka iyo wavuye bikunda kukorohera no kumenya iyo uri kuraja. Ariko muri rusangi ikibazo cyagiye kudutangaza twese, turabarundi turabanyarwanda tuvuga ururimi rumwe, biratangaje cyane ahantu industry y'u Rwanda igeze, aho bageze ku rwego rwo kumva yuko uwo batumva batavyumvikana kumwe cyangwa uwo batavuga rumwe cyangwa aho batumva aho bataba ivyo badaruje ku muziki, bagera ku rwego guko bagera kuri step yo kwicana. Ugafata ukica mugenza wawe kubera umuziki. Umuziki ni iki? Umuziki ni ikintu kiduha umunezero cyangwa kitaduha umubabaro bivaye n'ubutumwa buri kuratanga, kandi umuziki ni emotion. Niba umuziki ari emotion, bigenda gute emotion zawe zigutume wumva ko ukwica mugenza wawe ukamushira mu ivu mwisandugu, ndetse ukumva yuko udakwiye gusubira kumubona bitewe nuko wowe yagwanije emotion zawe cyangwa wowe batakunze emotion zawe, wokaca wumva yuko wo kwica umuntu. Twakoze byinshi mu muziki w'u Burundi, ariko ubwo rwego ntabwo turashikako, kandi amashatani turakime mu izina rya Yesu, turavyirukanye byo bintu bigume hiyo. Abari byo bari bafitanye mabifu, bifu Sondofo na Fabiro bafitanye bifu, sino kurogana gusa cyangwa ngo bagere kuwe gufata ngo twari isumu ngo ushire ngo kubera ngo bifu safi cyangwa Fabiro vafi, ahubwo nibera nahura ngo baragwane, habo banahuye bari peace amani bakanatwengerana, mbere bakanakora n'amashoka sanga baranabahuje. Ariko sinemera neza yuko mu Rwanda saba ari byose n'abajournaliste gushaka ko step yo kwica umuntu, maze step yo kwica umuntu agahunga igihugu, igihugu cyamuve, igihugu papa wiwe abavye abatoyi biyo n'ibiki akagihunga kubera umuziki, atari na politike, kubera umuzika, kubera umuziki. Sindiko ndabahanura kuko muba muzi ivyo murimo, ariko ahantu muri ko muraja ni habi. Natwe ndushaka kwandukirwa niyo ngeso, kuko iyo ngeso ntayo dufise. Nimba John Lare yaraje mu Rwanda akora ivyo bintu, araguma hiyo abana yabikorera hariya nyene, ibyo bintu byo kuva ko bamuhenga ibintu bisumu ngo ibiki, bamuhenga ibiyayura mutwe ngo atware mu nzi ibiki n'ibiki, twe mu Burundi ivyo nabihari. Twevyo mu Burundi uwo mugera arawugumizayo, uwo mugera arawugumiza hiyo nyene mu Rwanda, izo bintu nabigumiza mu Rwanda nimba koko yarabikoze. Ariko nyene ndamuzi John Lare, John n'umujene yitonda, John n'umujene novuga neza yuko avuga make. John Lare urashobora kwicana ugasanga bo uvuza amajambo igihumbi bana ijambo nari mwavuga. John Lare yageze gute ku ntambwe yo kumva yuko yoja kwegera cyangwa gushaka kwicisha umuntu cyangwa gwikaza umuntu aje kwinya cyangwa aje kugira nabi, umuntu yamwakiriye akamutunga mu nzu irasi adatanga, bamugaburira ajya ku buntu, asoba ku buntu, yaje mu kazu kasugume ku buntu, byose bikaba ku buntu. Ibyo byose bishoboka gute? Bishoboka gute ivyo bintu? Wo bisigurira gute mu gihe abo bantu bose, mu gihe mu gihe John Lare wonye n'ubwiwe abizi neza yuko Yago afise byinshi yamufashije, muga kumva yuko yo muci inyuma akamujyanye agakora ibintu nk'ivyo. Ivyo ni ibintu bidashobora kwinjira mu mutwe wanje, nawe ufata turnevis ukugurura ubwonko bwanje, biragoye kwironsigurira usigurira ukungene John Lare yakoze ibyo bintu mu gihe tuzi ko ari umwe mu bantu bitonda cyane. Mbere Yago akaba nawe yamuhuje na ba Bruce Melody na bayinyanyuzi bakomakomeye, Yago niwe yabahuje. Yago yakire mu nzu bari benshi b'abarundi abo barafashe bose barabaye kwa Yago. Inzu ya Yago bari bayizi nka maramutse, inzu ya Yago bari bayizi nka maramutse kose barahabaye, kandi yaberetse urukundo rudasanzwe. Kuko mu Rwanda ndazi neza yuko mu Rwanda
mu Rwanda nimba ari ikintu ca mbere gucumbikira umuntu canke gucumbikira umuntu sindabivuga mu kirundi kugira umuntu guhindara umuntu nico kintu ca mbere kigoye kuruta ibindi bintu byose. Mu Rwanda n'umuntu n'abamwe baririmbyi baza ngaha canke bakibaza ngaha mwaravuga ngo ati nguraza mu Rwanda je nzokwakira nzahita nkwakira nzatanga nkugira iki, ariko wagera mu Rwanda canke ukagira mu Rwanda wa telefona wa muntu yakubwiye ngo azahita kwakira wa murondera ukahita umubura. Nitabe telefone y'ikina kimwe imbesire cameraman arabizi if bararabizi ubwo twagiye mu Rwanda twabura umuntu nabo twe twiteze ko twakira turababura kandi abo batubwiye tugende turababura. Duhabwa indaro dufashwa n'umukobwa yitwa Isimbidi ndabibutse kandi ko nawe yakiriye Dramati baranakorana n'indirimbo Isimbidi Imana iguhezagire uri sister sinza ugereye ariko Imana iguhezagire. Isimbidi ni wari mu Rwanda so wari uri twase mu Rwanda Jena Life Bali twase mu Rwanda udahari udusabira indaro ku muntu bita Gilles producer Gilles Imana iguhezagire zofa nkwibagiye neza wadukoreye Gilles ni waduhaye indaro Imana ibahezagire cyane na kimwanyu yose Imana ibahezagire cyane. Ntibagire n'umuririmbyi yitwa Kendo Music abona abantu twabahanye mu Rwanda jewe n'abantu twabanye mu Rwanda ikona Isbali iyo tutabona ujya mukobwa Isimbidi iyo tutabona Isimbi twe tugira ikibazo muri ico gihugu, ariko naco twari kugira cyane kubera ko dusara amafaranga yo kuri amahoteli, ariko nuko tugiye dufite icizere cyuko hari abantu baza kutwakira. Isimbi batubwiye ati reka mw'abanyarwanda nabo muzi akwakire mu nzu yiwe akugabura kugira ibiki ico ni gikunda. Imana iguhezagire my sister, Imana iguhezagire igikorwa kizadukoreye, Imana ihezagire byose. Kandi ndibaza nawe urabizi yuko waje ngaha mu gihugu tukakwakira neza tukakwereka urukundo kuko nawe usanzwe uri umunyarukundo utwereka urukundo. Gilles producer ja bless my G ndagukunda cyane ndakwemera naho tutakiyaga cyane ariko ndakwemera sana Imana iguhezagire cyane. Rero umunyarwanda kugwa ikaze mu nzu yiwe akugaburira kugira ibiki bikora abantu bake b'umutima kuko ubuzima bwo mu Rwanda burazimvye. Yagurima yakira unosha kuri banga akabagira ihene babakabagira ihene abana akabagira ibiki abana akabagira ibiki ni ikintu cerekana urukundo rudasanzwe. Kandi yago nk'umuntu umwe mu bantu bana mu nzu yaberetse urukundo abereka buri kintu cyose amabanga yiwe arabereka mu nyuma urumva ko abagiriza yuko babikoresheje mu kumugwanya ndetse no kubwira abansi babo biwe amabanga yiwe. Nimba ivyo bintu koko vyarabaye ndayamanitse maboko yanje kubera ko ntizera yuko ivyo bintu babikoze cyangwa ko ntizera ko general ivyo bintu atabikoze. Ni nkuko udashobora kwimeza nashobora gutahura ukungene umuntu yongwa igihugu ciwe akava mu gihugu ciwe akagenda atacabaye ba vyose biraha. Byose biraha kandi bino bintu hari bamwe mu bantu bishobora gukwegera kwica reputation bakica reputation bwabo ndetse n'ubutungane bwa n'abakurikirana bagasanga baraguye mu bintu bidasobanutse. Twebwe leta yacu yaduhora ibijanye n'imico n'akaranga navyo twarageje turakosora ibyo dushoboye. Twebwe ubu tubayeho neza nta muririmbyi agifungwa nta muririmbyi akigira ikibazo nta muririmbyi tucuma ngo yari Yesu ngo bamureze canke nta muririmbyi turumva ngo yapfuye ngo bamwishe canke ngo bakubapanga kumwica. Mufuye iki emotion mufuye amafara guys turondera amahera biciye mu bihangano vyacu, ariko iyo step mu Burundi turayigerako. Industry y'u Rwanda imivyondo iracafuye imivyondo vyinshi baye ko abarundi muri mu gihugu cy'u Rwanda mukore ko bavyaye muri industry nyarwanda ikintu bita subizaho mwe murakizi turabinginze ivyo bintu byanyu nimwagaruka hano muragumiza hiyo
muze muri abarundi tuzi barangwa n'urukundo, barangwa na bifu zinjiza, ndetse barangwa no kurondera amafaranga n'ubuzima. Syonyene je bindi mu bigumize hiyo kuja gutega abantu ngibimogi, kuja gutega amakokaina abantu kugira ipolisi kibimusanga natwa mutwara mu bimba, kuja guhasumu ngo kugura abantu. Wona wa mu director wagiye gutanga makuru nguru Umurundi yahunze igihugu mukora videography ukaba wahunze igihugu ukaba nimba washatse kononera uwundi mwana kubera ko mukora bimwe ugashaka kumwononera kugira aboneke nabi canke bamubone nabi umwicira isoko, Imana izobikubaza. Kwanza wewe uri Umurundi perdi ntagukiri nuzo namenyesha kandi kuri n'Umurundi uja kumayeka uvuga ngo uri Umurundi ngo n'Umurundi ngo yahunze igihugu ci. Oya uri Umurundi wahunze igihugu ciwe gute mugiye uhura n'Umurundi mugenza muri mu gihugu hama ukaja kumwaraza umucafuza ushaka bamufunge ushaka kumwangisha abanyarwanda ushaka iki wasaze waco canke wavuga ivyo utazi ngo ndumurundi ngo nangu igihugu ngo cyo Burundi ngo nahunze igihugu cyo Burundi ngo Rwanda rukanyakira neza kuba impunzi z'igitutsi ntabwo ari igitutsi. Kuba impunzi z'igitutsi twe dushaka kuba impunzi cyangwa ndakaba impunzi, ariko ushitse muri ivyo bihugu rondera bene wanyu muvuga ururimi rumwe canke musangiye igihugu, ahubwo mufashanye mungurana ubumenyi mwani vyumviro sikuja gucuponera ngenza ngo nuko mukora bimwe nuko uri mu videographe national mu videographe hama ngo umwononera isoko sio ngwana nabwo ico kintu ari ciza cyane umuyangusha brand Umurundi suka mezi suka teye iba Umurundi suka teye wari ushaka gusoba mu mbabura mugenza kugira umuzimiriza imbabura mama wiwe baba ngayi Bujumbura n'abatoyi biwe ngaba barari inzara vraiment warakoze gusa mugabo naho gasanga nahari ivyo John Rara tuzoma ukasaba imbabazi kuko nta Murundi ateye uko industry y'Uburundi sico yamwigishije twamwigije urukundo gukunda no gukora akazi no kuja kurondera amafaranga twayaza nimba warabikoze John nawe usaba imbabazi kandi ufata ukuboko mugushyira ikiriza nka Real Madrid nk'abakinyi bari ya guruduze hejuru usaba imbabazi cyangwa bikore nk'inamba mu rugamba fashe ku mutima ko ibendera no gukunda igihugu biri ngaha ku mutima wacu ku Murundi ihero sanzguze nimba waradekonye ukadekona ivyo navyo urabisabira uzobisabira imbabazi. A big energy a big fish twigera turani jewe ndabakunda andika muri commentaire ngene wo vyumva nawe ubwawe bivena makenga nawe ushobora gushikiriza bivaye n'ivyo wumvirije n'ivyo wumvise ndabakunda.